Uzi kucambabaje bana hari mu ijoro benshi bambaza wateye inda none inda niteye ubwoba James ubwoba bw'ubuzima hanyuma iby'inda ntago bihuye n'akazi kiwanje nuba akazi kiwanje nzokuba kugwanje ntabwo haragera ko mbyara bamwe bavuga ati D1 ashobora kuba yateye inda kubwo ari bwinshi wateye inda none ga muhungu kubera iyo image bahe abastare abastare saba gutera inda abastare saba gusambana reka mvuga guco umustare afise akazi kiwe akora ku muziki kandi agakora yizeye ko kazomutunga kazomuha buri kimwe kazomubakira inzu yes of course kagatunga umuryango n'igihugu Nandi baza yuko izo commentaire nazo nakunze ndiba bari kwimvira ati none iteka music iragutaye niyo ngira nayo guca numva ko maybe bitameze neza ariko ibindi birasanzwe naza ko ateko byimvira ko cyane yego yes uko biri kose ati D1 ntabwo mwari kumwimvira yuko yashoboye gutera inda juste ko ari gutegurira inzira indirimbo nubwo ariko yagirije ahagaragara niko no bivuga ubwo nenda bufise mane nari mufise ubwoba bwinshi kuko ushobora kutubwira ubwoba wagize ukadusigurira namba ari true story tubwira ati nagize ubwoba kubera ko ivyo nari nifuza muri music gushika kuri no munsi sindi ko ndabibona nari maze guca muri byinshi ni kuvuga ijya ndirimbo kugenda yandike God bless my way ezagira abafana banje wewe ezagira nabafasha nibacika intege God bless my way ezagira abafana banje wewe ezagira nabafasha nibacika intege narenze yuko nzohita ndonka amatora akurira mama wanje akamatera none biranse ewe mbaye uwande no narenze yuko nzohita ndonka amatora akurira mama wanje akamatera none biranse ewe mbaye uwande no Jeffis ubwoba ubwoba bw'ubuzima Jeffis ubwoba bw'ejo hazoza hanje kumbona umenga inzira zose zirugaye igize ngo irafunguse barukara kumbona umenga inzira zose zirugaye igize ngo irafunguse barukara Fis ubwoba Chimba irema Chabresi mawe narinzi yuko nzohita ndonka amatora agurira mama wanje akamatera none biranse yewe mbaye uwande yes ndabaramukije abakunzi ba Star TV Audio from Burundi East Africa ndetse na Africa ndetse no kwisi yose uno munezero ugeretse kandi gusubira guhura namwe Imana ibahezagira muri hose ni Mr Recorder the Energy Starboy Mr Kimararungu Mr Love in Town Mr Ububeshi Mr Meat Mr Home Mr Lift ibyo ni bigano bica kuri Star TV Audio from Burundi East Africa right now turi kumwe na D1 Mr Umunyuka mwamumenye ku ndirimbo nyinshi zitandukanye Love Connection Waiting Miss Burundi ubwoba n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye ariko arabikora neza cyane muri industry ya 257 twamwakira mu bwa Star TV yavuze ati naje mu muziki nibaza ko nje kuyora amadolari ariko uno munsi ndiko ndirira abana oya siko yavuze iyo ni remix urambeshe papa umeze neza ndashimana kabisa uko fresh ariko ubwoba ni bwinshi ama fresher ni menshi ariko nawe ufite ubwoba ama fresher nayo mbona yarenze ku bwoba we nuyabona reka dusengera abantu bavyibushe bagira ubwoba nk'ubwo bwiwawe kubera ko yugize ubwoba navyibushe uca wonda bacibangana nanje tugira stress nyinshi ariko babe bagufi ku mubiri ntibabe bagufi mu mutwe ariko inzobego yabaye nyinshi papa yene yarenze ku bwoba nyene Imana ishimwe nibaza ko agasomba ari kenshi agasombe ka yes uko biri kose ramutse abakunzi ba Star TV ni benshi ko baradukurikirana ni benshi ndetse banagukunda kuri Star TV ndamaze kubibona ni benshi bakunda kugira commentaire kuri D1 bakunda cyane gose abameze neza n'abatameze neza muri akanya Imana baje imbere hanyuma nimba bameze neza bose je cemera neza incuro zirenga izo ndamuje cyane gose abari bose bambere neza kabisa Imana baje imbere cyane tukitangura kugira tuje mu bindi reka amanza tumvirishe indirimbo yise ubwoba indirimbo imeze neza cyane indirimbo ubwoba none ntabwo bandi kugutera papa
kuko ngize ubwoba noca nondo no mubiri wacu ugenda. Sinakubwiye ko iyi ndirimbo tugiye kuyitura abantu bavyibushe cyane kugira boroherwe nkanje nka manager wawe hariya Eriksen hariya ahanyira ifoto yimuture kugira agabanuke yavyibusha asigaye ari nyama nyinshi asigaye ajya byinshi cyane twagiye gatoyi tuyifirige gatoyi konareje tuyifirige gatoyi twagiye ko mu rukundo byase konaresheje bakanga imiziki ndayikora ibiteramo sindo wemeye kumfasha ariko arahomba akiyumvira kusika bikamwanga munarinzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye uwande nono narinzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye uwande nono je mfise ubwoba bisubwoba bw'ubuzima je mfise ubwoba bw'ejo hazaza hanje je mfise ubwoba bisubwoba bw'ubuzima kombona umenga inzira zose zirugaye igize ngo irafunguse barugara kombona umenga inzira zose zirugaye igize ngo irafunguse barugara bisubwoba imbere mana amashure naramaze diporome ibitse mu nzu ndiko nkoresha impano rimwe na rimwe ndaburatiswa ese nje kunyonga ikinga oya nakiriyo oya je mu butagize imeni oya nakiriyo oya ndafise icizere co gushika wande ndoto zanje nziza nze zishikako God bless my way ezagira abafana banje wewe ezagira nabafasha ntibacike intege God bless my way ezagira abafana banje wewe ezagira nabafasha ntibacike intege narinzi yuko nzohita ndonka amadora akurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye uwande nono narinzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye uwande nono je mfise ubwoba mfise ubwoba bw'ubuzima je mfise ubwoba bw'ejo hazaza hanje kombona umenga inzira zose zirugaye igize ngo irafunguse barugara kombona umenga inzira zose zirugaye igize ngo irafunguse barugara mfise ubwoba Shabresi mawe ezagira abafana banje ezagira nabafasha ntibacike intege God bless my way ezagira abafana banje ezagira nabafasha ntibacike intege narinzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye uwande nono narinzi yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse yes of course ngo hezagira ngo abamfasha kugira ngo ntibacike intege iyo ni Iteka Music ni ikintu kinini cyane iyo uvuze Iteka Music kuri D1 ni ikintu gikomeye cyane binatuma narira kubera ko yarazi ko aje kurondera akadorari muri music kugira ashobore kugurira matera mama wiwe byaranze n'ubu ntaragura iyo matera papa yeah man iyo uvuze Iteka cyangwa iyo ucavuje Iteka Music kuri kumwe na D1 bica bigenda gute umva nta kintu gukorera no gusabira kwirukana mu gihugu yego bakaca bakwibwa mwirukana nyene burundu ati wowe ahubwo wowe rero ibyo kuragira umwansi w'igihugu uko biri kose ni indirimbo novuga yuko yamaze kuja ku rubuga rwa D1 indirimbo imeze neza cyane ni indirimbo bise ubwoba indirimbo itarasohoka haragaragaye amavuze atandukanye kuri D1 ndetse nibaza ko waronse commentaire nyinshi cyane papa uziko cyambabaje byari bimeze gute uziko cyambabaje bana hari mu ijoro peshi bambaza wateye inda none inda niteye ubwoba James ubwoba bw'ubuzima hanyuma iby'inda ntago bihuye n'akazi kiwanje nuba akazi kiwanje
nzokuba kugwanje ntabwo haragira ko mbyara bamwe bavuga ati D1 ashobora kuba yateye inda kubwo ari bwinshi wateye inda none ga muhungu kweki iyo image bahe abastare abastare saba gutera inda abastare saba gusambana reka mvuge guco umustare afise akazi kiba akora ku muziki kandi agakora yizeye ko kazomutunga kazomuha buri kimwe kazomubakira inzu yes of course kagatunga umuryango n'igihugu Nandi baza yuko izo komante nazo nakunze ndiba babaye kwiyumvira ati none iteka music iragutahe niyo ngira nayo guca numva ko maybe bitameze neza ariko ibindi birasanzwe naza ko ateko byimvira ko cyane yego yes uko biri kose ati D1 ntako mwari kumwimvira yuko yashoboye gutera inda juste ko ari gutegurira inzira indirimbo nubwo ariko yagira ijagaragara niko no bivuga ubwo nenda bufise mane nari bufise ubwoba bwinshi kuko ushobora kutubwira ubwoba wagize ukadusigurira namba ari true story tubwira ati nagize ubwoba kubera ko ivyo nari nifuza muri music gushika kuri no munsi sindi ko ndabibona nari maze guca muri byinshi ni kuvuga ijya ndirimbo kugenda yandike hari byinshi nawe nabyo muri industry y'umuziki ndavuga ati ibintu bashaka kuja mu ntuze mu kiganiro bashaka kuja mu ndirimbo nako kuva ntangura umuziki mere kuri waiting narareheje romva utubyumva nawe mvuze ati ko mu rukundo byase ko nareheje bakanyanka imiziki ndayikora ibiteramo si rumva ko mvuze kwanza ati mu rukundo byaranse cyarabarije kwanga benshi barabizi yuko byanse gushika na promise ndumukobwa yuko nyuma y'imyaka 10 bizogira gute nzoba nkimukunda ariko inyuma yaho sinova ko novuga ko cyane ariko kajya kanu karamfashije ko biri kose narababajwe ariko cyaramfashije kuko hari benshi bari muri kijya gihe bagize ikizere hanyuma inyuma yo ngaho hari byabaye ndakora indirimbo bita Miss Burundi nayikoze yava yuko event ya Miss Burundi bakugira ngo iyo ndirimbo izoje mu ndirimbo ishobora kuvuzwa kuri muri evenement ya Miss Burundi yes of course kuko tumaze kumva kenshi usanga mu kamata navuga ati rero katukire gute tukora indirimbo ishobora gufasha muri background abarundi bari ngaho bari muri iyo event bitabiriye ico giteramo cyo gutora mu Miss Burundi baze ko bariko barumviriza indirimbo ivuga ko Miss Burundi za gutorwa ndetse iba indirimbo imutakagiza rero tumaze gudepoza ntuze ya aho kuba byega na cyane ko haba harimo abarundi kazi abarundi asampulsa tubatura abarundi iciragira gute tumaze gudepoza iyo ndirimbo niyo navuga ati aho ndepoje barugara Murajeri yagiye adodora abaye indirimbo ati indirimbo muri ndi yacu yumviye akaide yuko indirimbo yo ikora kugira ngo izifashe muri evenement yanyu kuko ko tumaze iminsi twumva indirimbo zivuga muri evenement zanyu usanga arizo hanze kandi zidafise na CJ ihuye n'ibyo muri kurakora rero kimbice imva teka tuyikore tuyibahe wenda zibaje ati indirimbo nakoze umunsi umwe ko jya ndirimbo nemanye igihe kinini cyane gose indirimbo wari ufise projet indirimbo yari maze kwandikwa ntabwo nishuwe uravuga ati naho Miss Burundi iheze reka genda isohote yego reka ko wase kumpa ya opportunity vuga ati indirimbo zivuzo cyane de performing imbere ya Miss Burundi reka ndayisohote ko na Miss Burundi bakora avuga yuko ari umuntu atarabikwiye imuhumuriza hari message waronse ivuye kwa Miss Burundi ati Miss namba baje abyumva ntiyigeze nakuvugishije ntiyambwiye nta feedback nta reaction usanga adakurikirana nyene music abarundi kazi oh my god yeza ko ari undi muntu wo hanze yakuvuga ati wakoze akantu ndaza afise n'amafaranga yo kugura akagare TD wakoze yanshikiriye akira genda ongereza ugura akagare uzagenda mbo singene genda amaguru bibera umumotari ariko nta na reaction nta no kumbwira TD wakoze nta no kumbwira ikintu kimwe kabisa sinabikunze ariko nibaza ko nibyo cintege ndacafise n'undi nzomukorera n'undi azozanza mukorera ndetse nibyo cintege kabisa ko no munsi wararirimbye indirimbo uvuga ati sinigeze ndonka idora kugira nshore kugura imatera mama mbega wabonye ko imatera ariyo mama asanzwe akunda ko umukunda yonezerwa gusumba cyane bimeze gute ico ni kimwe mu bintu mama wanje bakeneye kandi abantu bivukira ibido bigirane bivukira ibido bivukira ibido bisigura tuvuka ibido mvire nyene haruguru ari haruguru ibido mvire ruguru D1 amata sumira ngo aramaze gufata isuka ndakubwira ikintu kimero sasa ndiko ndafasha mama indirimbo ya Bishuro hamwe na Akeshi wayumvirije uri hehe iradio nawe ndayifise ku gutwi iyo ndirimbo yagize media tuba kuri Rema FM niyo namwumva Akeshi Dan siho namwumva ahubwo n'indirimbo nayumvise for the first time nariko ndarima
ndi kumwe uri kurarima mu busizi tuko turarima inyuma y'urugo hajya abantu bariko baradukurikirana barazi ikintu bita ubusizi ndazi bashaka kwatakiza bamwe bari hanze cyangwa ari Bujumbura ariko je ndabuzi ubusizi yego ubusizi Diwan tuyari ko ararima yumva indirimbo iwawe ni kubyemeza rero sinzi ko bambajije gatoya kwimbaza kandi uko biri kose nibaza ko indirimbo gwiri sohoke wavuze yuko wari ugiye kurondera dola akamatire bwara niko nakubaza ati mbega imatira ruguru rero benshi tujyama ku birago bimwe bijombana ngaka umugongo uryamye hamwe ugasanga usanga byicase imirongo ngaha nanje namaze kubiryama ugasanga nta nagashuka rosushirako urumva ariko Imana navuga ati Imana niyamfasha nka amafaranga umuziki wanje ukambira akazi uko mbyifuza umuryango wose nzogura amamatera ujyame ko sigura yuko abo wasize hari abatoyi bawe bajyamye ku birago bashaka ko afite tumatera ugasanga ntumeze neza twaragize ko ugasanga ni ku birago ariko mvugisha ukuri ni ku birago Diwan ari fiere nuko muhiri wabo babayeho nuko ameze oya sindabafyera kuko ndiko ndakora kugira ngo ndabukuntu hindura ubuzima bwo muhira ntundi ubuzima bwa bene wacu ariko ntacyo bigutwaye umuryango igihugu ku kirago oya barabimenyere nibisanzwe yego kuno munsi indirimbo ubwoba irasohotse reka tuvuga ati ubwo bimaze gusohoka ari benshi bayakiriye neza ndetse harimo na Mugani Desire Big Farious arapostinga indirimbo yawe vraiment arapostinga link aravuga ati uno mwana ni mumfata kuboko ndi ya postinze zero wavyakiriye gute umaze kubona postinze your song Mugani Desire na cyane ko wakuze reka dusubire inyuma gatoyi twe twakuze Big Fizzo tumwumva twumva ari cyamamare kandi n'ubu Afrika wora arapostinze ikintu ciwawe D1 ego uri kurakora ariko Big Fizzo n'umuntu twubaha arapostinze indirimbo ya D1 wavyakiriye gute kuri wewe yibaho cyane gose kuri yuko abantu bakashaka kumara imyaka nk'iyamaze mu muziki baguma bavugwa bari on trend rero ico kintu ni acubahirwa cyane gose hanyuma gupostinga indirimbo yiwanje umukuru wanje nakuze numva ndetse yanyespiye mbese kuba yarabayeho mu muziki cyaratumye nanje numva ko nza mu muziki navuze ati jewe kweri ibi ni byari indoto zanje nimwe mu ndoto zanje nagize kubona mukuru wanje ashaka kunshigikira akavuga ati umwana afite ikintu kimurimwo kandi kirose support cyo hagaciro Burundi rero Big Fizzo vraiment yubaho namushimiye ndamushimira Imana muhezagire umutima yagize kuri D1 azogenda no kundi muntu wari wese wo mu Burundi cyangwa mu Burundi kazi ariko arakora neza ariko akora ikintu cyo agaciro igihugu yego abafana bose hejuru aba promoter umuziki w'u Burundi mvugira ati hejuru umuziki w'u Burundi hejuru promoter mwiza hejuru abafana bose hejuru journaliste mwiza hejuru abarundi bose hejuru mana z'igihugu yego abafana kuri D1 hari cyo bavuze umufana ndavuga umufana umu journaliste mwiza hari cyo bavuze kuri abafana hari cyo bagufasha donc abo bose nibo batumye umuziki witwa umuziki kandi batumye akazi kacu nibo tugakesha kuko badahari ntatwokora n'umufana mu boss wacu niwe anasabye ikintu ndagikorera ko cyane kuko arambwa di nkene indirimbo imeze uko turakira turi indirimbo imeze uko mvuga nayikonze kwa mu boss wanje uno munsi tuko turabona D1 afite indirimbo nyinshi zitandukanye ugerageje kuraba mu mashow indirimbo ziwa abantu vraiment baraziririmba kandi mukajana nabikintu ibintu bikamera neza cyane ariko show ntabwo ari nyinshi kuri wewe uri kugira uronke show jewe ico nje bwo gukora nagikoze jewe nateka music ico tuje bwo gukora ku Burundi ku muziki w'u Burundi twagikoze ndavuga turi yaranda twakora video nziza twakora indirimbo nziza ubutumwa bwiza hama n'abantu abarundi benshi bakabwumviriza twebona ko babwumvise rero abasigaye yuko abarundi babona wa muntu ariko abaho ubutumwa live bari kumwe rero abajejwe kugira gute gutuma abarundi babona ubwo butumwa bari kumwe n'uwabutanze nibo bataragira ico twimvire ko ngo batubone ariko maybe ni gihe ku ruhande rumwe ni gihe kitaragira maybe ico wanje hakabaho nuko ntazi ico barabagira ngo bahe bamuha umwanya nimba baraburebure je mba ndi muremure yego uramaze kubura n'umuntu akakubwira ngo uri muremure cyangwa uri mugufi mba muremure imbere y'umuntu nari nkaho imbere ya sindi muremure uri muremure nyene
turare kuko bataba kuri mugufi none wowe bo bambwiye ko Kandi tureba. babivana n'umuntu tuba turi kumwe cyangwa ngira ngo ari umusore muremure cyane wanje ashobora kumbwira ngo ni mugufi ugira ngo umusore wanje nzotwara nawe wandusha akantu gato gucaya ugira ngo uzomushobora asware mugufi ntacyo nyine babitwaye ahantu haraza bari mugufi uzotuma na komanda arafise umugore amuruta abize umugore uko biri kose baravuga ati twatugwitugwi hari utugwitugwi tw'aba DJ canke amaradiyo amwe avuga ati twe tuvuza abantu baririmbye je muri akanya muri akanya D1 ari abantu batamuvuza muri akanya sino blaminga n'umwe muri akanya aho tugeze ubu muri akanya kuva ndirimbye indirimbo ubuzima by'ubuzima bwoba ntarimwe blaminga muri akanya bose baragize effort kabisa ntadio ni mitatuvugije ndetse nta promoter n'umwe atagize cyakoze kandi rero ndiko ndabona ikintu nishimira cyane mu Burundi ama radio ze karagwira kandi ama radio karagwira namwe ariko promoting impano z'igihugu nkanifuze ko nosaba leta ikintu yuko yo kigira effort abantu bakreya ibintu byabo bakabizana mu Burundi bagatanga ubuzi ku banyeshuri bize badafise ubuzi bwa leta badafise ubuzi buhe nivyo bize for example je nkanje nize range muri segise none ngene ndakwigisha range yes uti umuziki mwiza leta iwushigikire nk'ukuri kurabivuga D1 yeah umfete birababaje kubona basha kuvuga ngo iyi ndirimbo nimbi babona bibi gusa ariko ibyiza ntibabishigikira basi ndavuga ati nimba maybe morning love by D1 ifise amajambo meza irafasha abantu bari mu rukundo canke bubakanye kuko ajya kajambo uvuye muri kavuga ati wirikwe neza karatisa ukakabwira umukunzi wawe cyangwa mubakanye biratuma aza kurigwa neza kuri akazi kiwe neza rero ndirimbo bagakwiye kuca bayishigikira bagati beshi bafatira akaroro kuri iyi ndirimbo canke zine ndirimbo z'abandi artist bakoze indirimbo nziza bazicikikira pana kutubaraba gusa aho ikosa riri baca baduhana rero naza yuko niho umusitari nk'umuvuye ahubwo muri umusitari nk'umuntu afite akazi akora kandi kajya akazi kiyo gashaka kumubesha kagafasha n'igihugu ndetse n'umuryango wiwe bwite uno munsi duvuze ati impano ya D1 ahigeze ni kure Iteka Music ntitwayisiga inyuma hari abandi bantu apara Iteka Music novuga yuko uvuga ati baragize ico bamara muri career yanje Iteka Music ni muziki kugira D1 agirize mu muziki ni Iteka Music hama Iteka Music cifashwa n'abandi bantu baba hafi harimo mwebwe ama TV online harimo ama radio stations harimo ama media yose muri make yaciye ayiba hafi mu bikorwa byayo hanyuma kundi ruhande D1 ndazira abantu ugira ngo gihumbi kiranga mu kindi nuko atacyo mfise nyene gusa nibona avuga ati ashaka kuvuga ati uracashaka yo kugura imatera Diwana akeneye akamatera tekana muterere nyene zadugera ugura kaduganya mu misiri ndashaka Tanzania cyangwa ukeneye Dodoma anyway yari yose Bega hari Tanzania ni Dodoma mama wanje yamushikira kandi yamufasha abana zazi twajyamo ko muri entena muri segise tumaze muri entena reka kuzinyibutsa reka imbaho wasanga urabwica prenga nguri ku matera anyway Diwana ngo mugusimba Clotilde ngo ari wa mbere we nubizi none so muri reserve mani shimwe ntabwo yamfashe direndera kuko yaza kumfata ndakeka mbona ari ramvo bamutazira kizana mba nkiri kwishuri tubasuhuze na cyane cyane abari hariya abari Gisenyi kabisa abako barahiga mwubawe Kidudu ingurume yatutekera neza ubawe nunu directrice ubawe kiduduye ariko ntabwo amisose kidudu barambanira ngo baciti kinuze kikwena yego bubawe cyane gose kabisa yes of course ko biri kose tuba dushaka iterambere tuba dushaka gutera imbere n'amashow menshi yabaye hariho show ya Bruce Melody hariho show novuga yuko ya Social Mura yakorera no mu gisagara ca Bujumbura inda ikorera Ingozi mwari kumwe ntibeshe na D1 mwagiranye ibihe vyiza amatosumira yego ujya mu brad mubona gute na cyane ko hari ikiganiro yakoze mu gihugu cy'u Rwanda agushimagiza avuga ati hari taranasize mu Burundi bro D1 bro n'umuntu mwiza sana kandi ujya mutima afise sinifuza ko yogira kuri D1 gusa ahubwo azawugenda ku bandi yaba biwabo hariya mu Rwanda yaba mu Burundi canke ahandi hantu bavuga ati donc bajya abantu bona ko yo supporting yofasha nawe cyane East Africa tukajamurika kora nkuko novuga ko yagize gute n'amafaranga ntaki yavuze ati umwana afise tara ifo dukora akantu rero vraiment umutima we afise no kuri n'uburyo cica bugufi numwe ndanamukumbuye man wow ngo twokorana akantu nta kantu mwumva ndamukumbuye sana man uramukumbuye yego umuvandimwe yego ariko ako kantu cyo kumviriza kugira wibutse karari abarundi mwubahwe abarundi abakozi ba D1 urumva ko hari akantu kameze neza kagiye kuja hagaragara arashika mu Rwanda aravuga ati uno musore mu Burundi vraiment kandi talentueux ndakeka niwe heruka warabonye ko ameze naye ngomba kuzojayo
Imana ifashije narahabonye papa mu Rwanda nta heza yego twabaye i Burundi ni heza ariko no mu Rwanda hameze neza cyane nibaza ko usanzwe ufise abafanzi benshi na cyane ko ari ibiganiro bimwe bimwe wagiye urakora kwa Yago TV show ndakeka nzojayo kandi ndazi yuko abakunzi banje bari bazokira neza cyane kuno museka tuvuga ati na Bruce Melody mwarahuye wewe ntacyo mwayaze twayaze Bruce Melody aranzi turaziranye twavugana muri ntuze kuma kubiga kunani ku WhatsApp turavugana ndetse na Insta turavugana kuva kera kandi cyane donc arazi kugwa nkora arazi ko hari kindi mu ariko bivuye n'umwanya muto yarafise ntibyakunze ko tuganira byinshi ariko ndibaza yuko Imana bidufashijemwo turashaka kuzoganira cyane amasumira muri stock muri studio ya Iteka Music indirimbo ziro ngo nyinshi cyane reka kuzokora kujya kurubura batube hafi badutize indirimbo muri kumwe na D1 n'umunye muri kumwe na Ado Dusani ntuyenye bagize narababonye muri studio ni byinshi cyane gose ibikorwa ni byinshi cyane ahubwo cino basaba nk'abarundi bane kudusupportinga kutuba hafi tube kumwe gusa bibadute tugumane ndazi ko batazigira amaramara okay dupunguze ubwoba rero D1 ni wavyibuha uzocugira ubwoba kugira ukomeze Starboy mivyi navyibushe gusa rero sasa njya munsi umwe gusa ariko usombe zabuze ni ibyawe kumenya ego uko biri kose reka tuvuga ati wait and see twarigiste kugira tukorere promotion indirimbo ubwoba nicyo gituma dukoze ikiganiro kugira tubandanye gushigikira umuririmbyi wacu na cyane kuri umwe mu baririmbyi novuga yuko bafise abafani benshi kuri Star TV thank you very much turabafise benshi cyane bagukunda cyane ko nimero nyinshi ndazisabwa n'abanywanyi nimero ya D1 ugenda mufana ibintu bizi fresh umunsi baje bazo gusaba amafoto cyane bazo barananshorera no baragucorera bimeze gute oya ndazi ntago tubanye nabi yego ndanabashimira cyane gose abantu bikora papa mu gusozera begaje bayita chorus cyangwa igitero ca kabiri kugira duse n'abasozera tusubire muri ubwoba papa turi mu ubwoba bwinshi kugira nka twebwe tuvyibushe amashure naramase diplome ibitse mu nzu ndiko nkoresha impano rimwe na rimwe ndabura kiswa ese nje kunyonga ikinga oya ngo nakiriyo oya je mu gitagisimeni oya nakiriyo oya ndafise icizere cyo gushika wande sandoto zanje nziza nzozishikako kabless my way ezagira abafana banje ezagira nabafasha nibacika intege kabless my way ezagira abafana banje ezagira nabafasha nibacika intege narenze yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye wande narenze yuko nzohita ndonka amadora agurira mama wanje akamatera none biranse jewe mbaye wande mu gusozera reka tuvuga ati iyo benshi babonye umuririmbyi cyangwa umuntu afise dread aririmba kenshi bakunze kumwita ngo numuvayo numumaraya ngo afise abana benshi nicyo ikintu uri kurakora nka D1 iyo shusho nibaze bayiguye nka D1 je ndibaza yuko duhura mu kazi bariko ndakora akazi ndibaza nakiri ikintu bazi kuri cyatara akazi kandi naco kintu bazombonamwe gusumba ibindi ngo barambonye mu isombe nyene rimwe kabiri ariko ndibaza ko hanini nakazi ni gufungura kugira nyene ego umubiri ubandanye kugira ndabizeje 100% nta kindi kintu bazoma kikuri D1 kireze akazi ego akazi nzogakora hanyuma bambwire ni igikimbuzo kugira ngo mbonshaka kubawe ndibaza ko nabo bahari kugira ngo babimbwire kandi mani bazagira cyane gose baramba hafi muri buri kimwe cyose gishoboka gusozera ubanye gute nabandi bahinyanyuzi abaririmbyi abahinyanyuzi industry ya 2 abahinyanyuzi tubanye neza bantahura icyo mbangene kwa ndi muhinyanyuzi hanyuma abaririmbyi tubanye neza cyane gose nta muri nifuza ko twabana nabi ahubwo nifuza ko twabana neza kugira ngo tuje hamwe dukorere industry ya 257 rero ndi kuvuga nta bifu dufitanye n'umwe ahubwo ndiko ndagerageza uburyo bwose ndakunda kwegerana na buri wese ya muto ya mukuru kugira ngo toko tuza industry yacu dufite abafana benshi cyane bari muri Arabia Saudite za Oman za Kuwait ni bamwe mu bantu novuga ko bagusupportinga na cyane n'ama challenge barakora cyane ndashaka message igenda itumbera kuri bo hamatse dusozera ikiganiro twigendere uretse ko namwe mu bindi bihugu turafise abafana ariko aho hantu ndahagaze ko cyane kubera ko baragusupportinga sana Oman, Saudia, Kuwait n'ahandi hose Dubai
hari abakunzi ibikorwa byacu ndazi natwe birabafasha kandi ndazi baza kwabambira mu kureka iganiro kandabwira yuko ndakunda cyane gose kandi ibyo bakora Imana zibashire aho bakura bane kubongerereza umutima bagize bafise bazogenda ku bandi atari D1 gusa kubw'igihugu cyacu cy'u Burundi tubone ishusho nziza y'u Burundi. Okay, Imana ibahezagire cyane. Yari The Energy, Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Home, Mr. Love in Town, Mr. Lift. Ibyo ni ibiganiro bica kuri Star TV all the way from Burundi, East Africa, Africa ndetse no ku isi yose. Tuba turi ngaha turiko turakurikirana Star TV. Ni D1 umuhungu wanyu kuva mu Kayanza ikabarore. Mr. Mitoma. Mr. Mitoma, ako kazina kavuye kuri jewe. Mr. Mitoma D1 all the way from Kayanza, Burundi, East Africa, kuko ari no muri Africa. Nako by the way bikugira ntuze kugira subscribe kuri Iteka Music. Yeah, Iteka Music. Bagwire hanyuma Nacha njya ndirimbo ubwo bakomeze kwira. Bande kwira abashali. Utanga views zirenga 2. 3. Ego, zarenga. Sigura kwiravye 3 aja ku views 3. Ego, badishire ko hanyuma bagire subscribe kuri Iteka Music. Bande kwira kuri D1257 page na Instagram nuko nyene. Na Twitter nuko nyene. Bakore na challenge nyinshi baduhere. Challenge zigwire, bazipostinge iwabo ku Facebook. Abana bibisusu. Ku Facebook yabo. Ndetse ku ma social media y'abakoresha ba posting iwabo bacantaginga name bandika ati D1 support yawe ni. Doke ayikore challenge atasha kunuze kuri social media ziwe. Amacha taginga name. Imana ibahezagire. Imana ibahezagire cyane gose. Bahezagire Iteka Music. Ninde bukigwe mu kazi kugira D1 abandanye kuronka umukati. Yego, ndo akamatera. Nasumira ngo D1 ngo nakigenda n'amaguru. Ndo akamatera. Nakamatera karonye. Yego. Papa kutatembera muri quartier nk'abandi. Nabyo nkunda koje ntabwo nta nzoga ndo murongo. Ntabwo uja kuresha. Byose ntabwo ndayifatira umwanya. Ntabwo aragera. Nasoze Imana ibahezagire cyane mwese mwako muradukurikirana. Share up kuri mwese kino kiganiro ndagusabye gukora share kugira bose bashobore kukibona ubutumwa bushobore kubashikira aho bari hose n'indirimbo gwa dukomeze kuyifasha kugira ishobore gushika ku rwego twifuza ko rugera ko. Imana ibahezagire cyane. Bye. Mbona inzira umenga zose zirukaye ikize ngwira funguse barukara mfise ubwoba